ndabaramukije mwese mu izina rya Yesu Kristo. Numvise amatsiko yo gutangura kubaganiriza ibijyanye n'amabanga y'umuhemu ya Yezebeli mu gihe cy'iherezo cyangwa mu ishengero ryo mu gihe cy'iherezo. Ndashima Imana mu buryo bw'umwihariko, uburyo Imana ikagenda yihishurira abantu bayo mu buryo ubucanke buriya. Nama ndiko ndabivuga nta kindi umutima wanje uriko urarondera, nta kindi Imana yampaye ku mutima wanje wo kwama igihe cyose uyitwararika, nuko aho turi hose kandi aho impwemu ya Yezebeli itsinzwe cyangwa itsindiwe hose, hariho declaration ivugwa ngo uhoraho niwe Mana. Amen. Haleluya. Niyo nifuza ko izoba declaration yacu inyuma yo gutsinda iyi mpwemu ya Yezebeli. Amen. Amen. Rero vuga ikintu nkoze kuvuga mu bihe nk'ibi, ni bihe atari byo gusa kuza kumviriza. Bwira umuntu rero ndi wowe uti ntiwaje kumviriza, uti ariko waje guhabwa ibigwanishwo ukeneye muri kino gihe. Biratandukanye iyo umuntu aje kuronka ama information n'igihe umuntu aje kugira ngo abe ekipe. Ntiwaje kugira ngo umenye ivyo benshi batazi, ariko waje kugira ngo wongere kandi usubire utegurwe. Birumvikana? Imana ibahezagire. Mbwira umuntu hariya ndewete kaze mu mwanya w'ijambo ry'Imana. Jezebel spirit. Amen. Mbwira umuntu hariya ndewete ino ndishaka kugusiga uko yagusanze. Amen. Kuko uyu munsi nama ndiko ndababwira ikiguha kunesha umwansi si gusa ibigwanisha ufise, ahubwo ni ubumenyi ufise kuruta ubwo we afise. Amen. Haleluya. Kuko kenshi ishengero rya Kristo ryagiye ritsindwa bitewe nuko ritigeze rimenya umwansi waryo, amayeri yiwe, uburyo akora, kandi biragoye kwenda kwempoza ukuganza kw'Imana igihe tutazi uwo duhanganye, uburyo asanzwe ariko arakoramo ibintu, uburyo yiyumvira. Ikintu cya mbere gikomeye cyane no kumenya amayeri y'uwo muhanganye wari we. Impwemu ya Yezebeli ni kimwe novuga mu ma principauté canke mu ma principalities uyu munsi ahanze ishengero, mbwa bishengero ryama riko ryaneglige mugabo ritazi ubushobozi buriko buratuma ishengero risugerezwa rihamwa, igituma ishengero rigenda riba faible. Kuko tuzobivuga Yezebeli kimwe akora no kwa faiblisa igicaniro c'abera. Haleluya. Uyu munsi juje nagiye kugira intangamarara tumenye ico tugiye kuzovuga kuzobamwo ni giki au juste. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Rero uyu munsi tugiye kugira intangamarara tuvuga Yezebeli wari we. Yezebeli bwa mbere na mbere n'umugore yarongowe n'umwami Ahabu. Ahabu akomoka mu ruvyaro rw'uwitwa Yeroboamu, uwo twigeze kuvuga ubushize yabayeho ari umuntu aterekera akora ibintu byose novuga bibabaza Imana. Rero Ahabu ava muri uwo muryango. Mwabiri tubwira yuko Ahabu yakoze ibintu bibi cyane ngo kandi kabikora bimworoheye cyane gose, kubyo byari binatangaje ngo ikigeretse ko acarongora Yezebeli. Mu bibi yakoze isobira kandi yongera kandi kavuga ningene yagiye kurongora Yezebeli, umuntu wo mu bwoko bw'Imana ariko akaja kurongora mu yandi mahanga asanzwe asenga ibigirwamana. Ico naco kibikini kintu kibi cyane, mugabo ntiyarazi ico azaniye ubwoko bw'Imana. Nico gituma tuzovuga Yezebeli nka entité spirituelle uyu munsi kiratuma benshi bafata ingingo zitarizo ya mu mariage. Ikinzo kivuga cyane gose nibaza ko nzokibikira umunsi. Haleluya.
ndabizi ko ntizokundana mugabo ntigeza kubivuga kuko Yezebeli arakorera cyane mu miryango. Nzomuvuga mu misozi indwi y'ukuganza ariko mbwa kandi nzomuvuga ku musozi w'umuryango. Rero Yezebeli yarenganye kuba umuntu juste une personne aba in mvuga gute in principauté. Jezebel spirit ni entité spirituelle. Ku buryo tubona na Yesu mu vyete tubona yarungikiye amashengero indwi ntushaka guhera uyu munsi yavuze ku ishengero ry'Ituwatiya aribwira ibijana n'ukungene ryakiriye ngo wa mugore Yezebeli. Donc Yezebeli gusa si umugore mu isezerano rya kera ahubwo ni mpemu tubona yakore mu isezerano rya kera mugabo kandi irikira kwa n'igikogwa mu isezerano rishaje. Tugumane gatoya mpagatoya ivyahishura Yohana igice ca 2 tosoma duhereye muzoma baranzosoma amajambo menshi cyane gose kubera ko ndakeneye ko twiga twumva dutahura tumenya byinshi kubijanye n'impemu ya Yezebeli. Ivyahishura Yohana igice ca 2 ku murongo wa 20 shikari kuri 28. Ariko mfise ico nkugayako yuko ukundira urya mugore Yezebeli yiyita uvugishwa n'Imana. Vuga ngo yiyita uvugishwa n'Imana. Yezebeli sumuvugishwa n'Imana ariko yiyita umuvugishwa n'Imana. Akigisha kazimiza abagurano banje. Akigisha ico kivuga mu byo asanzwe akoresha harimo the false teachings ibijanye n'inyigisho z'ibinyoma. Inyigisho z'ibinyoma munyubize neza si inyigisho ziza directement zikubwira ibintu wonyine bwo ushaka kumenya yuko ivyo bintu bitari ivyo. Hari inyigisho z'ibinyoma ari ukuri kuri trike. Muriko muranyumva? Ndabanga karore inyigisho y'ibinyoma ihari muri kino gihe cyacu. Muzokuva nk'abantu babwira ngo ntibigikeneye ko twisonzesha kubera ko abisonzesha ngo nabantu batabari kumwe n'umukwe ngo umugeni ari kumwe n'umukwe ntibikeneye ko yisonzesha. Juste amajambo Yesu yavuze bari kuvuga bamubaza ati kubera ko abigishwa ba Yohana bisonzesha mbwa abigishwa we batisonzesha. Yesu abwira ati aba ntibikunda ko bisonzesha ko baracari kumwe n'umukwe ariko umunsi umukwe yakuwe hagati muri bo aba bazokwisonzesha. Uyu munsi ariho ivyizegwa n'inyigisho ziza zikademonta kandi uri kuravyumviriza bomengo nukuri kubera kubaza tuti none umukwe ari kumwe natwe cyangwa umukwe ntari kumwe natwe. Umukwe ni Kristo. Yesu ari kumwe natwe cyangwa ntari kumwe natwe. Bamwe oya urumva yaradusezeye agenda mu ijuru umva nyine ari mu ijuru. Oya Yesu ari kumwe natwe aravuze ngo ndi kumwe namwe gusa ku muhero wize. Ati no nimba umukwe ari kumwe natwe pukwa wisonzesha. Bakubwira ati abantu bisonzesha n'abantu bataratahura umuco w'ijambo ry'Imana. Vyisi bikunze kuza bifise connotation ngo umuco ngo w'ijambo ry'Imana. Ngurya muntu haramurikirwa n'umuco mwinshi w'ijambo ry'Imana. Mugabo ugasanga ni inyigisho za Yezebeli munyumvirize neza ziza ziryohera amatwi y'abantu. Ikikwereka yuko izi nyigisho ari inyigisho z'ibinyoma ni inyigisho ziza munyumvirize neza kukunyaga kugukamuramwo. Yezebeli ntakwataka frontalement. Yezebeli aza mu buryo novuga buri maligne, aza mu buryo nk'ubw'inzoka, aza mu buryo bwa seduction. Iki tuzokivuga muri kimwe kiranga imhemu ya Yezebeli ni ikintu cyitwa seduction. Iyo umuntu ariko araseduza ubuzima bw'umuntu ntaza directement ariko aza mu tuntu tw'amayeri akwereka kadakomeye mwabizi kakomeye. Haleluya. Nta mubona kunze kumva hari abantu bariwe n'imbeba ngaha. Imbeba abantu barariwe n'imbeba nibisanzwe. Okay. Mwabimenye ziriko zirabajya canke mwabimenye zahejeje kubarya? Talk to me mbwira. Zange ziriko zirabarya zahejeje kubera iki? Kubera yuko imbeba mu kukurya iraguhuha igira ngo ukumva uraryohewe muri ujya mwanya uryohewe iryinyo rikaba ryagiyeyo. Abantu benshi baza kwikangura bavuga ati ya bumva bariko barababwa
kandi ugasanga yakurimaguye mugakubera ko atavyo bigeze wumva kubera ko uburyo yabikoze ni mu buryo burimwo amayeri n'ugwenge rurenze. Nizo nyigisho zirimo amayeri n'ugwenge rurenze. Umuntu akakubwira ati none wowe uri umwana w'Imana canke uri umukozi w'Imana? Ati genda umwana w'Imana. Ati okay, nimba utari umukozi w'Imana ukaba uri umwana w'Imana, none umwana wawe arinda kwisonesha kugira ngo umwikeno kandi kuva umenga ivyo bintu biratahuritse. Ati kandi nivyo nane. Ati no, ikiri gihe cyuko twisereva. Ati umwana arafise uburenganzira bwo kugura muri frigo akiha ico akeneye, ariko hari igihe umwana hari igihe atemererwa kwiha ico akeneye kwase. Numva amenimeze neza. Numva amenimeze neza. Umwana nivyo, umwana kurugoro hari urugezo rw'ubwana, umwana ise akeneye the basic things, ibintu bisanzwe byo hasi. Nakene kugusaba urusha, akeneye amazi, akeneye kujya isamwa, akeneye kunywa amata, ivyo ni bisanzwe. Muganda babaze kari umwana kandi ari umwana mu rugo, eske aremere gutora titre y'umuryango akaja kwishira muri banki? None si umwana kubera ko atisereva titre. Aremere kugenda nimba papa wari businessman gutora amafaranga ya papa wiwe akagenda kwakoresha ivyo ashaka, aravyemerewe, arabisabira uruhusha. Rero izi nyigisho za Yezebeli iyo ziriko zikuzana kukwereka uruhande rumwe rw'ibintu ariko ata equilibre irimo. Cyo gituma bivuze ngo yigira umuvugishwa n'Imana. Mugabe inyigisho ziwe nizo kugira iki, nizo kuzimiza abantu. Abantu bazozimira gute? Bazoreka kuba kwizamu ry'ubuzima bwabo, bazogenda umva bagenda bafata minenegwe ivyo kare bari bubakiye ku amatanguriro yabo. Yezebeli arabizi neza ko kugira ngo abomore ino nzu nakene kuyibombarda, akeneye kurokora amabuye ari muri fondasiyo. Numva amenimeze neza. Nico gituma hano nshaka nabwira ikintu kimwe, tugiye gusubira ku rufatiro rwa kera. Hariho ibintu bamwe kubera just influence Yezebeli, ibintu bimwe muri benshi muri hano mwaretse gukora ngo mwarakuze. Ukugoroka kumwe mwaretse ngo murakuze. Karukoze icaha warabura amahoro. Mugango ubukora ko wakuze, nubwo icaha ugikora nta mahoro bikubuza. Gufata nk'umuco ni mwinshi. Mwavyumvise? Yezebeli mwishengero ryo mu gihe cy'iherezo nguko kungene akora. Number 1, she calls herself a prophet, and to lead my servant astray. Nakin ajere gufata abasavyi b'Imana mu kubazimiza. Kare wahora wumva utuva plaisir mu kurambara imbere y'Imana, mugabo ubu nguru umwami urategeka ugacuvuga gusa, unugisenga urakonfesa gusa. Jezebel spirit. Vya bintu kare urazi twese nibaza uwakijije uko vyabizo kugenda, agakiza kacu kari gafatanye na sacrifice nivyo canke sivyo, ivyo uheba kubw'umwami wawe. Mugabo uyu munsi turiko twigishwa yuko Satani ahubwo yari yaratuzimije. No, aho ni inkomezi zabera zagiye zigira iki, zishirira. Hama Yezebeli abona kubagira ko reka tubane ngatoye ano majambo ndasana akigisha akazimiza. Jezebeli arigisha, arafise inyigisho zigutuma. Listen, inyigisho za Yezebeli ni inyigisho muri kino gihe cyacu, ni inyigisho zikuzana kwikunda cyane. Terima uyu munsi mwishengero shika tufise yaba abakozi b'Imana, yaba abera, yaba urumva abakijijwe, shika tufise kwikunda birenze. Uyu mucakintu cyo kuva ko wo kwigura mugenzi wawe ntikigihari, kubera ko inyigisho za Yezebeli zituzana ahantu zikoreka yuko baratumaranye ubutunzi, baratumaranye icubahiro, baratumaranye kumenyekana, baratumaranye ama views, baratumaranye ama commentaires, baratumaranye ama likes, baratumaranye. Hari nabo Yezebeli ari karahaguruza ataragira ko bahaguruka. Muriko muranyumva? Bakagenda batazi imbere kibarindiriye, badafise ama minisio akwiye,
badafise amasase akwiye yo gukoresha mu rugamba. Bo bazi ko urugamba ruzohera mu masaha 28. Uburusiya butera Ukraine bari bazi ko dans 2 semaines bazoba bahejije gufata Ukraine. Même maintenant ça fait 4 ans intambara itarahera. Tuzovuge ne Yezebeli ariko arinspira benshi mu gufata ingingo zitarizo, akakwereka ko ibintu vyoroshe. Umuntu ati nta kintu kimwe coroshe, gusa kubw'ubuntu n'ubushobozi bwa Mpwemu Yera Imana yadushoboza tukabirengana. Mugabo nta coroshe. Amen. Message muri kino kibanza ndabaze kandi mu mbere sincere, akagakiza karoroshe muri kino gihe. No vugirana nanje abashone muri nga birose gukizwa muri kino gihe. Tusigaye dufise abakobwa bonyene ubwabo batwitiragira. Umwe arabwira umuhungu ati jewe sinzi naho nakagende abahungu biyuhije ntumbona. Hari undi yabwiye umwe mu bakozi b'Imana bo ngaye yakiri umusore ntiyari bwarongora ambwira ngo ndinde kuguha amahera kugira ngo ndeshe. Umusuma aramubwira ngo basi mbwira amafaranga ndaguha mugabo tuza kundamuhira ndije nyene. Wow, gukizwa birorose muri kino gihe. Abantu benshi batagifise la pudeur. Kera abantu bari bafise amasoni. Umunsi turi mu gihe abantu batakigira amasoni yo gukora ibibi. Nivyo sange sivyo. Uyu munsi umuntu wabona yiyubashe arakora ibintu nawe ukavuga ati Mana yanje ndiwe canke ndihenze kubera Impwemu ya Yezebeli. Ntivyoroshe gukizwa muri kino gihe. Haleluya. Kuguma mu kazi uri mwizigigwa birose muri kino gihe. Igihe udakoze amanyanga bakeneye ko ukora banagufunga ubuzima bwawe bakabugira yondoyondo. Birorose muri kino gihe. Niki gisoroje. Yezebeli aza kwereka yuko vyose urabifise. Vyose urabifise. Akakumara inkome zo kugwanira ivyo wawe. Yezebeli nta kindi kimuraje ishinga nuko detecta abahizi bose n'abahizikazi b'Imana aho bari kugeza bose abashikanye munsi yevu. Yezebeli ni kinywa amaraso, ni mpemu ijejwe kurondera kunywa amaraso y'abagorotsi n'abera. Mumvise rero aramubwiye ngo icyo ndakugaye nuko wemereye wa mugore. Ambwa ngo bakamenye clarify ikintu kimwe. Impwemu ya Yezebeli mumviriza ntiri mu bagore gusa. Mbwira umuntu ati ntiri mu bagore gusa, iri mu bantu bose. Muriko muranyumva? Nubwo avuze ngo wa mugore ntibari bahaye umugore ngaha, no, bari bakiriye abantu bari posede n'impwemu. Muriko muranyumva? Muriko muranyumva? Muriko muranyumva? Bavuze umugore ni kuvuga ngo nuwagiraniye iseza n'umuntu yagiraniye pact n'ibicaniro bya Satani. Rero Yezebeli parayeri kidi impwemu ntigira igitsina. Impwemu singabo, impwemu zingore. Impwemu ni impwemu. Impwemu ntigira gender. Ikiro benshi nasho bazi bama bari ko barihenda. Yezebeli wenyine bwiwe bateye vuga gute gutahura yuko impwemu yiwe iri mu bagore no mu bakobwa. Sivyo, kuko mu byahise Yohana ahantu yari umugore ariko yari nayibabwiye a principality. Cyari gwari ugwego go mu buryo bw'impwemu. Yari impwemu. Nuriko murava muri kino kibanza. Rero reka twegegwe imbere gatoya. Hari ikintu kikomeye bavuga hano. Urazi ndashaka ko kuko ibintu ngiye kuvuga muri ino ndwi hagati aho kandi basubiremo. Ntimusenge gusa muje ngaha. Isomeno sizohera uri kuri isengera. Kubera ko hariho uruhagarara Imana igiye guteza mu buzima bw'iwawe. Hari umudugararo ugiye kwaduka. Muriko muranyumva? Urazi namatwe nababwira no kuza guparticipa muri izi nyigisho
nuko wemeye kuba umugwanyi. Abahora basinzira vyoroshe ntimugiye gusura gusinzira vyoroshe kubera hari amabanga mwamenye. Hari amabanga iyo yamenye ico gihe nyene urutangura kuba wanted, umuntu barondera, cible. Niki naco mucumve. Mugabo ndashaka kuko mugiye kubona impweme Yezebeli kubyo Imana igufashe kuko oya reka ndabireke kwivuga umuntu ko ndabatera ubwoba. Mugabo mumvize neza kino kintu. Kameshereho equilibre utandukanye umuntu n'impwemu. Kuko no ngaha benshi muri mwiyo mpweme Yezebeli. Kandi mugiye kumenya ko muyifise. Mugasugira ngo mwiyanke, nibwira ngo musepare mwebwe na Yezebeli. Mwanyumvise? You got to separate the person and the principality, Jezebel. Imwe muraza kwiro tuva swat mwararamukanije, mwaraturanye gato, yaragusavye indaro, nubushobora gusaga itaragenda, uraza ari umuntu w'indaro akavuga ati njahe simva singiri yonje, agaca guma ngaho. Hari benshi bazokwiro tuva baraho hantu. Mugabo sishaka kumuyanga, hari nabandi muzobona mwo impweme Yezebeli gusa mutari muzi ufite ivyariko biraba. Mugabo ndashaka kame mutawure kino kintu, musepare umuntu n'impwemu, kuko atari uko muca mubikora nabi. Mwanyumvise? Muzosanga muturanya ahantu henshi mugendera, kuko Yezebeli impwemu yiwe iri ahantu hose. Iri mu miryango yacu, iri mu bo twubakanye, iri mu bana, iri mu bo dukorana, iri mu baturongora, iri mu bafata ingingo ku buzima bwacu, iri mu bahanuzi bacu. Impweme Yezebeli iri ahantu hose. Mugabo Imana igiye kuduha ni kumenya tusepare iyo mpwemu n'abantu. Hama bien sûr hari igihe nkugoza kwibona ngaha ku murongo wa 40 urashani ngaho duka kuri 20 manuka kuri 21. Ariko ikintu kimwe Yesu avuga hano Nyarusa 21 ngo kandi namuhaye uburyo bwo kwihana, ntiyakunda kwihana. Impwemu ntiyihana. Hari abantu rero iyo baze kuvana nayo icyo ukora ubaterera hanze. Birivuga mu migani ngo terera abacokoranye hanze, uzoba ushize ku iherezo imitongano. Kugira ngo ushire ku iherezo ntuyisengera, bavuze ngo terera abacokoranye hanze. Hari bigusaba ko abanse gutandukana n'iyi mpwemu itashobora kwihana Yezebeli, bagira iki batererwa hanze. Gutererwa hanze ni kuvuga iki? Nuko mubakura mu buzima bwanyu. Hari abantu bashaka guterana imbere abafisi impweme Yezebeli, mwagize amapacte, mwagiranye ama alliance, mukundana, mugendana, musangira vyinshi. Haleluya. Hari wambwiye muri seheze umukozi w'Imana ata potre tuwo muntu ati yarasha no kwinjira mu cumba canje n'umugabo wanje, ati nkamu urufunguriza akagenda kansasira. Umva umuntu gurugezo yaragezeko. Mungane bamenya kari mu impweme Yezebeli. Bagiye kumudekuva batevye, ivyo nonekana vyarononekaye. Ni impweme itihana. Rero umuntu yanse gutandukana nayo uramujaniranye ukamuterera hanze hamwe nawe. Mwanyumvise? Kuko ni kibazo c'ubuzima n'urupfu. Namubwiye ko yihana aranka kwihana. Nyarusikiriza garukariya inyuma 22 nyarukiriza. Ndamutsinda ku buriri. Then I will throw her on a bed of suffering. Ni mpwemu yo gutsinda. Ndamutsinda ku buriri, ndarungikira abasambana nawe amarushwa menshi n'abatihana ibikogwa vyiwe. Ni mpwemu ikirakora. Iri ni sezerano rishasha. Mbwira umuntu rero ati iri ni sezerano rishasha. Harabaguma basambana na gusambana nabwiye ni mpwemu. Ntimutse mubibona mu buryo bw'umubiri, naho hari igihe nawe nyine bigaragara mu buryo bw'umubiri. Muriko muranyumva? Nivuga ngo nabo bantu bagumana nawe, n'abantu bagumana ibiyago nawe,
n'abantu ampemanasi bama bariko baragira iki barasangira ibyo basangira bakorana basezerana bavuze gusama ni kijana alliance covenant n'abantu bari mu isezerano hamwe nawe avuze ngo nabo nyene ntibarepanye ndabarungikira amarushwa menshi nibatihana ibikorwa vyiwe mwumvise imwemu niyihana tuzumabye separate gabura umuntu ni imwemu nishobora kwihana wese be namubwiye kwihana yaravyanze mugabo abakora ibikorwa vyiwe nibatihana nabo babazanywa nawe tuzovuga muri nondwi neko ndavuga umunsi nabwiye ko ndabagira introduction tuzovuga muri nondwi ibikorwa vy'imwemu Yezebeli uko bimeze kubyo bikora kudetecta imwemu iraho hano muriko muranyumva next verse turamanuka gushika kuri 28 23 ngo kandi n'abana biwe nzobicisha urupfu arafise abadisiple Yezebeli nababwiye arafise abana arafise abo yatojeje bamwe turababona ukabona akana kakiri gatoya amereye mu miryango ngo ukabona ko akakana n'abantu ngaha bigeze kubona utwana tukiri turatse bwabo akakana nikazovyorosha ibintu kigira ijya n'imwemu ya Yezebeli reka gusa kugira consta kurumva ngo kafise gutuntu tw'udufitene ngurumva ngo hewe ngo kakwegetse nakana kakiri gato mbwa imwemera amaze kukandukira nimburi uzibona kakiri gato ko katavyorosha nikakura naho bizogenda gute munyuma umwana yakura yatangura gukora amaruregwa mu muryango ngo twarabibona ngo akiri umwana ngo yavemo ngo kakakana ngo ya kweki wabibonye ntugire ico bikozeko muriko muranyumva arafise abana arafise abatoza bamwe muzo babwira muzosanga muri mu ngaha abana ba Yezebeli umuntu akiteza ibigongwe muvyumvize neza shise kugira ngo ico mumukora nimukora kora ko mumukunze cyangwa ushaka kugikora n'uburyo yiterejeje ibigongwe bitari ivyo n'abantu muri ahura nabo bameze gutyo akiriza mbwa batamarira agira kandi mbwa ukayibona kare yarira mugakwereka arazi ingene acaptive umutima wawe arazi umutima wawe kungene meze arazi ingene akumanipira muri kimwe gikomeye imwe Yezebeli ikora ni Kristo manipulation akigira umuntu yagowe munyumvirize n'abantu banga gukira ibikomere benshi abari abana b'imwe Yezebeli hari abantu n'umuhumuti wose usaka ntapfa wakira kubera iki arazi yuko nikigwanishwa afise mu kwitwaza ibikomere kurabona ngo jewe ngo ndi imfuvyi uri imfuvyi gushika ryari barakubwiye umuti wo gukira ubwo bupfuvyi nta usaka kunywa kubera iki kubera ko niyo muhaye yawe ya manipulation umuntu wese ubwiye kungere wabuze papa wawe ingere wabuze abavyeyi ukiri muto atakompatiza nta kindi imwemu ya Yezebeli ni imwemu ya seduction ni imwemu ya manipulation aba bantu ni bari ngaha nivyo canke sivyo nivyo canke sivyo mabwire dufise amaso yo kubona hari bacarambira ngo urumva ngo imeze kuri ni muswe kugisha ubwiye ugere mu imwemu ya Yezebeli Yezebeli aza kukwe imwemu iri muri we aza kwereka kapfuye atacu mukoreye arapfuye mugabo arabizi ko yareka kumanipira araza umutima wawe ingena umaniye twabakere mu mabiro twabasengeye imisosi yamariwe n'ukuri nsengera uramusengera rimwe kabiri kanga kubera ikaguma ari karaza urambwira genda ukora iki ntabyo akeneye akene kuguma ari hafi wawe amenye aho intege nke zawe ziri amenya inkomezi isoko y'inkomezi zawe aho ziri nibaderira kugeza agukasa umushatsi bangaye nama nafashije benshi umwaraza arambwira ati jewe gapote ingorane nagize n'uyu munsi ndiko ndagira ati n'umunsi atari umuntu yanyizingiyeko bien sûr ntiharanakijijwe ico gihe akamugura inzoka ambwira ati ufise umwanya ajyana inzoje gusororera akamujana maka amuboreza umunsi ati uraza za nzoka twara tunywera mu kabari umunsi tuzinywera muhira yari yapanze akarere
aramuboreza aheje kumuboreza wa mugabo acaryamana nawe nako yari umuhungu acaryamana nawe acavyara umwana mu nyuma ati wabonye biraheze shira mu rugo ati jewe sinzi nuko niyo ndari iwanje ati ivyo vyabaye gira ati wewe hari nabakubonye winjiye ngaha yari afise ivyemeza Yezebeli aba yapanze akarere abazitanguriro ry'ibintu n'iherezo ryavyo wo kagenda ukagwa mu vivutazi kumbe ikintu cyose cyari cyateguwe Jezebel spirit arabizi wa mwana aravuka umugabo rutunga boro aramufasha batubwiriza umwana ndamufasha mugabo jewe sinumva no gushira mu rugo kuko sinigeze ndagukunda ntitwigeze dukundana ego nimba ivyo vyabaye umwana acazira nzomwiyandikako mugabo sinagushira mu rugo n'uyu munsi afise ibibazo n'uyu munsi yo mweme ya Yezebeli iracamukurikirana Yezebeli ntaza frontalma mugabo arazi kungene arwina ubuzima bw'iwawe arazi ryari akusaba icyo akeneye kugusaba mu mwanya utaza kuvuga oya nivyo shanke sivyo nababwiye muzobona vyinshi kandi aka gacerere ndagakunda kubera ko aka gacerere nuko Imana ikirababaga iyo wahuye n'uyu mwana wa Yezebeli urumva hariyo ikintu kikubwira ati muterere hanze mugakumva indi force ndi kubwira ati ariko ntuzobukoze neza ereka yaragowe yarababaye ntumukomeretse ariko karuhika ari wewe ukomeretse wanse kumukomeretsa kandi atari no gukomereka kuko ntabyo Yezebeli nakomereka umunsi Yezebeli akomereka n'umunsi imbwa ziri gata amaraso yiwe ku nzira yasheshejemo amaraso y'abagororotsi muri ko muranyumva ndashaka mu abantu bafise amaso abona muri ko muranyumva nageze guhura niyo mpemu ngiye kiraho sinzovyibagira uyo muntu aranyemeza neza yuko Imana yamugendeye mu ijoro amubwiriye reko mugabo akirika aravuga cyane umva ni filime yaravye abahindi iyi mpemu tuzovuga vyinshi reka mbwira umuntu Yezebeli afise abana ukamufasha mugabo ntakeneye ubufasha bw'iwawe akeneye wewe ama initiative yose wogira ku bana ba Yezebeli nta nimwe bigira bemera karetse ko turamanuka nateye inkuru Pastor Papa Ned umuduse ba Claude benshi n'abamenya bariwe niwe twaduganye hamwe ndamubwira umuntu umwe nzi yarafisi umuhemu ya Yezebeli wibaze arafata abwira umuhungu ngo he nguri muhira atego no arakijijwe n'umukozi w'Imana avuga ubutumwa asaramubwira ngo ushobora ngo kuza ngo tugahurira kwibarabana ubundi arahaze amushikira aramubwira mudagusaba ikintu kimwe ngo ushobora kumpa yambi ndati yambi gusa zingahe kwico numva nkeneye umwanya ngo ntiyambi iwawe ubundi aramuhobera haswe kurengana kumucamo acaragenda iryo joro ntiyajyamye aguma mwimvira ati mukabusha naho nyene urya muntu vy'ukuri arankunda umuhungu aravyubaka umusoma aramubwira ati none ibikurikira bizogenda gute urabona kuva dutanguye urugendo rwacu gurukundo ati urugendo twarutanguye ryari ati yo mon frère tiyo nivyo wishizemo Yezebeli akuzana ahantu wubaka inzu atayihari wubaka entreprise atayihari wubaka imanza atazihari abana ba Yezebeli uyo Mungu wira ngo tumwegeranye ngo yaranyishesha ngo namaze gushika kure nuko imwe muza Yezebeli nta process Yezebeli azango mukorane hoya akeneye gusa kuzoronka icavuga ngo urya muhungu ari faible
burya nta kirimwo urya uravyumva abo n'abana ba Yezebeli. Mbaze ikintu kimwe, aha hantu turi nta bantu barahura n'abameze nk'abo. Mwarahwereye ndabizi. Urashaka kuza ukamperekeza tukajana ukamugurira jus, hewe numva twoyisangira, hewe yo ukagenda uvyumva inkomezi ikagenda zirahera uri kuraza umva abana ba Yezebeli. None kubera kuzikata uzomushikana mugakwereka kweneye kumubona gusa ari karababara ari karasufra. Abana ba Yezebeli bakene kukubona uri kurasufra gusa, miso yabo ibiheze. Impema ya Yezebeli aho iri urabavoile, ntusura kubona neza. Ikizokivuga Yezebeli ahari agutera confusion, ugatangazwa n'ibibaye mu nyuma kubera ikintu cyose aba yagiteguye. Hasha kudepansa amamiliyoni n'amamiliyoni ngo umusuma zo kubone yagushize hasi yakubabaje kandi akagendera vyigamba ati urya naramukora ikintu atazopfa yibagiye. Abo n'abana ba Yezebeli. Yezebeli afise abadisiple. Cyo tubanda babwira senga. Ngurumva ngo hebo ngo nukuri ngo nukuri ngo arankunda. Ngurumva ngo anyandikira ku munsi Yezebeli afise ishaka riteye ubwoba. Gukora ibyo abandi batari ko barakora. Tivyo sivyo wohagararako. Halo muri ko muranyumva? Arazi nababwiye arazi guseduiza, yuzuye seduction muri we. Umwe sizovyibagira. Yabimbwiye nkiri muto mu vy'Imana, ndi no muto mu vy'imyaka ndiko namufasha. Arambwira ikintu sinanizi gituma kimbwiye. Arambwira ngo urazi gakeve ndakubwira ikintu muzobimenya ni wakura. Ngo nta mugore aciye ubwenge ngo aburica akeneye ku mugabo wiwe, ngo urinze akibura aba atazi ingene ico kintu akironka. Ndavuga none ibi nibiki numva ivyo siko ndabitahura neza. Haleluya. Ndabivuge canke ndabihore? Ndabivuge canke ndabihore? Nabajije ndabivuge canke ndabihore? Abacamanza igice ca 16. Rega ngoma ndabivuge. Mwana musiko nabiretse. Ndabivugira mu ijambo ry'Imana. Haleluya. Kugira ngo tware umwanya neza. Somero ku murongo wa 6. Abacamanza 16 umurongo wa 6 aravuga ngo nuko Delila abarira Samsoni ati ndakwinginze mbarira y'inkomezi zawe nyinshi ziva. Ndakwinginze mbarira y'inkomezi zawe ziva nico shobora kukuboha ugashira amanyama. Wow, abana ba Yezebeli nk'umucarukana utamubwico yo kubohesha gakumara amanyama. Ndakwinginze, please tell me what makes you so strong and what it will take to tie you up securely. Mwe kameme Samsoni kirakebwa. Umviriza. Samson aramwishura atabombohesha imvuto ndwi zikiri mbisi zitaruma noca mpinduka goyigoyi nkamera nk'abandi. Goyigoye nkamera nk'abandi. Mbwa yaramubesha. Maze abo baganwa b'Abafilisitiya bazanira umugore imvuto ndwi zikiri mbisi zitaruma arazimubohesha. Kandi uwo mugore yari afise abantu babunze mu cyumba cy'imbere mu nzu. Yari afise iki? Abantu. Mana abana ba Yezebeli umwe yibaza ngo bari babiri. No. Delila ntiyayimubwiye muri restaurant. Yamubwiriye he?
vuga yambwiye he muhiriwe he Samusoni nyene cumba kiryohewe ati sheri mbwira rero waryohewe mbwira rero nanshaka kuryoherwa maze nico gituma mbabwira ikintu kimwe mwabakobwa muguma muri ko murarerembuza amaso muguma muri ko muraravya indimi muri abana ba Yezebeli warakijijwe canke ntiwakijijwe urabiko mufitaniye programa n'umuntu ugasugenda wambaye impuzu ubizi neza ko za gutuma ataba concentre kuvyo abwirizwa kuba concentre ko ariko aza kuma ariko ararunguruka ivyarunguruka mugena mufise ivyo abo mwanyegeje babunze nuko abana ba Yezebeli bakora muriko muranyumva ubu Yezebeli yarateye imbere nzobivuga mu bijanye na fashion hari amaparfum bakubwira yuko iyo parfum uyisize ni parfum iza kuranda faible umugabo cyangwa umuhungu muzaba muri kumwe ntazo muzi nzobabwira amazina yazo sindahagera yes no biranditseko seduction secret icyo kintu gisigura iki wokuvuga ngo aramota neza hari nizo bavuga ngo nizo kwisiga specialement mwijoro ugiye kuryama donc mwene majamni za programa z'ubusambanyi ukuniko Yezebeli yatojeje abana biwiwe ntimunafere kuja kugura ivyo ari byo byose uruskoro parfum ushobora kwisiga iryo joro kwa no birazwi nabwiye Yezebeli c'est une principauté ni kigatanya cyo mu buryo bw'imwemu ubwo munsi nyene ukarugenderwa n'abagabo bijiro kubera iki that's made uko kumota gukurura abagabo bijoro n'amavuta ya Yezebeli akoresha mu guseduiza abantu murashobora ati aya wayisize nta numwe ashaka kukuresista kubera iki parce que harimo urazi harimo imhemu muri uko kumota sivuze ngo ntimumote ngo muyisige ikambire oya ariko mugabo ukabona igihe cyose ico kintu kiyo kiragukurira ibintu biri abnormal ibintu biri anormal b'umuntu w'imhemu umenye neza ivyari byo muzokumva ibintu byinshi gahema impuzu banzu isengere kuce ngo mando tapote ngo imbwa zinyirukako imbwa niki ni mwe muzo busambanyi zikwiruka ko kubera iki urafise ikintu ziriko zirakurikira nutuza kuba ikibambwe n'isi nayo ikaba ikibambwe that's it cyane umuntu byumve abana ba Yezebeli abana baderira kutambona none nk'abahungu banje hangwe Yezebeli afise abana benshi muri kino gihe kubona ibigabo biri mwimhemu ya Yezebeli birashaje mwana bikeneye kwemera ko bishaje biguma bisiga super black niko bayita umusatsi imvi barazinyegeza uravyumva yo bikisiga amaparfumva bikeneye kugira iki nguvuga ngo cengo narizi ngo umusore kumbe n'umutama afisa buzukuru muga wabonye ari umusore kubera iki iyi mhemu ya Yezebeli nimba tuzoguma dukundana nimba mugabo nakundi nemere Yesu kuzovuga ukuri kose igihe cyose kuzoba kwifise ico gushobora gutabara haleluya 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 kurumva gusinamenye ingene ngo vyagenze nabwo imwe Yezebeli ikorera mu bakobwa no mu bagore gusa no mu bagabirimo no mu bahungirimo
sizovyibagira umuhungu umwe yigeze kuba afise uwo muhemu. Urumva yakwitumye yarakuronka kandi yarafise kumwe nategura ikintu cyose. Aravuga ati bizomara angoye amezi 6, mbwa nyuma y'amezi 6 nzoba ndamufise. Kureka arabizi ko yamaze kukusambanya, ntuzobukiri wa wundi. Inkomezi zawe zizoba azobashaka kukuboha ku buryo uravyumva utazobukigira amanyama. Umuntu wese akugeza ahantu umva yuko kakantu uravyumva nyene kagakiza, kakantu kubwami bw'Imana, kakantu umva nyene ko kwihagararako. Umuntu ushikimire ukumva karatembagaye, menye neza ko uriko uravugana n'umuntu ari mwemwe ya Yezebeli. Yezebeli hageze arakunetraliza, arazi ntakindi akene kumenya aho inkomezi zawe ziri. Nivyo canke sivyo? Hari abamaze kumenya yuko ni message, kandi pana message z'amasaha yari yose, ni message kuva 22h mu rya mwanya ivyimvi bitanguye gusura kwegerana. Hamugiye kujya mutangura kwiyumvira kubikwerekeye aka message. Hello timwa chumbura si afsukumwe navuga bivuga ngo urimi gwiwe rusiza ubuki. The way she talks, uburyo avuga ku buryo urumva hari bamwe ndabizi ko muri ngana ya masaha araguprograma kuri ya masaha iyo ageze ya message itarazogira uruhagarara ndamwandikire cyane. Abandi mwacha mwadukana hari imvugo za Yezebeli, my forever crush. Do you know what really it means? Abakuze ntavyo muri ko mumvye ariko ndavuga my forever crush. Muravuga n'ivyo mutazi. Yesu ntarigera aba your forever crush. Mugabo ubomye your forever crush, my secret crush. Tonga abantu bakagenda n'abantu mu mitima yabo barapfuye wewe. Kumbi muhemu za Yezebeli zirabishe. No yo man yo oya idimashe nubwo nzoba natumiwe mbwa nzoba rondera umunsi wa deliverance y'imhemu ya Yezebeli. Muriko muranyumva ukarengana ivy'ukuri ugiye kurumdera ibindi. Raba ikindere yakoze ngo kuko iminwa imigane 5 ngo ko iminwa y'umugore w'itigenze itonyanga nk'igucubuka kandi akanwa kiwe kanyerera kurusha amavuta yeraye. Nico gituma ajya amafoto mbwa muri ko murashira iyo minwa hejuru mwene muzi ko muri ko mura promoting imhemu ya Yezebeli. Muri Amerika bageze ahantu iminwa yabo bayitera inshinge ngo ibe minini. Wasanga umuntu afite ibinwa muramaswe bibona ngo ageze ku inshinge 16. Abandi bagatera inshinge ngo bagire ibisusu ngo biteye neza. Iyo ni imhemu ya Yezebeli. Amasquat arabisha. Nzoba mara indwi kandi nasavye muheme abazane ndabahombe. Murabona umwanya wose ukumuraje kuraba aho kigeze cha imhemu abana ba Yezebeli. Uyo mugabo gutwaye kubera igisusu ndakurahiye ntimuzokubaka. Bivuga ngo bagore umviriza abagore batari posede y'imhemu ya Yezebeli ngo gushaza kwanyu kube uko mu mutima musazishishe ukugororoka ibisigaye vyose murabe neza ko betiko birava ku gicaniro ca Yezebeli. Garuka inyuma gatoya. Mugubane nanje. Yarishize mu cumba cimbere mu nzu. Cimbere mu nzu. Nuko arambara ati ngaho Samson afite baragushikiriye. Ariko bari bavuye abafiste yari yabanyegeje. Imhemu ya Yezebeli ifite amagenda kashe. Ifite ivyo
yateguye yagamije arazi kumwe nazo guhomvya pesha aba businessman aba business woman bahomvye kubera impwemu ya Yezebeli nivyo canke sivyo sheri amavuta yaheze ntiyari bwahere mugabo aramotegwa yuko ari agafaranga kakorokeye kuri sheri haro filme namye ndaraba ndabona twe nawe twasohotse turi Zanzibar yo umutima ukamengo barawurahuye icyo ukora cyose ni Zanzibar ngo mbe hajya ni gare umuntu wese kwepera ngo oya nzoba mfatiriwe cyane baguteza abantu bakwibundiye mu cumba c'imbere mu nzu imisi yose nta kindi arondera kiya kintu cyose cyo guha kuba wa mugabo cyangwa wa mugore Imana yishimiye mpaka akigize guhiwe kuko uburyo impwemu ya Yezebeli control abantu kuko muri kimwe bivuga ifise ikintu cya control kugira ngo ubwire ko control nuko aba yamaze kumenya ivyawe byose niyo ndashaka kubwira tumbiriza ibutabikoze harafise kumwe na gutera ubwoba Yezebeli yirukangije Eliya aheze gutibura umuriro mwaka muri ibizo bivuga ati nkagufata yamutumye kwintuma sinawe nkagufata kurya nyene wagize niko nandi nzokugira muri Bibiliya yanje igihe burayi bambwira ngo intumwa yamutumye ntiyari umuntu yatumye impwemu imwe mu mpwemu asangwa akoresha yes tuzobivuga ariko arumdara inkomezi zawe ziri benshi nce gutumubona umuntu yahura yiyubashe yaraguye umuntu yahura ari umuntu umupfasoni w'umushinga ntaye vyaraheze vyagenze gute yahuye n'impwemu ya Yezebeli ishobora guca mu mugore ishobora guca no mu mugabo ishobora guca ku mukobwa canke igaca ku muhungu muriko muranyumva impwemu igeze kure impwemu ya Yezebeli irafise ingufu kuko ushaka kuvyibaza reka duheze gatoya amasara agiye ibinzo bibandanya ejo garuka inyuma gatoya ibinzo bivuga kandi umugore arafise abantu babunze mu cumba c'imbere afise ngwa Samusoni ariko acagagura izo mvuto nk'ubugwe siravuga ubugwegwe cyangwa ubugwegwe ntavyo nzi ubugwegwe bucika bwumvise umuriro Yesu nuko inkomezi ziwe ntizamenyekana aho ziva no si keso ya muscles afise ni keso ya inkomezi ziwe aho ziva ko nta kindi Yezebeli akeneye the source of your strength aho inkomezi zawe ziva as long as umusinzo uvyibagira hari umugenzi yari yarahuye n'ico gitero cyaba abana ba Yezebeli cyangwa bari mu impwemu ya Yezebeli nabo ngene bamumanipira kuko impwemu iramanipirana naho ukaburi ngaha umanipira uwo mubakanye umanipira uwo mukundanye waramaze gutegwa n'impwemu ya Yezebeli juste kubera kavuze ati ibintu bishoboka ungacumara iminsi ufye uyu muntu utamuvugisha bebe bite kubera ko utamvugisha chikwe ugahora ngo mwabashize mu bihano abashira mu bihano abo bubakanye abo batewe n'impwemu ya Yezebeli umushira mu bihano wewe ivyo ravyemerewe wewe nihe vyanditse muri Bibiliya ngo umushira abo mubakanye mu bihano umwe arazaramwe ngo pote ngo je ndazigenda mukomesha ngo kandi ngo aza yavura niyo Jezebel spirit uko niko abana b'Imana tumeze talk to me uko niko abana b'Imana tumeze arabagabo batwegagora ko bamaze kuza bavura barabafuza nyene mudasenze hakagaruka n'ivyo utamusavye biguha ngo amahoro agaruke si amahoro ni muhemu ya manipulation na seduction ya Yezebeli bamwe sinigene mwanduye izo mpemu mugabo Imana ishimwe iyindwi vuga ngo iyindwi tuzovuga uhoraho niwe Mana haleluya
kumva uryohewe yuko umuntu aguhaye icyo wari ukeneye kubera ko wabanje kumumanipira, wabanje kumukanga, kumutera ubwoba, kumutera umutima mubi. You are not normal. Iyo ni mpemu ya Yezebeli, ingo zigasambuka. Umugabo kamengo yanyoye jondama, nta jambo agifise mu rugo. Kubera iki? Impemu ya Yezebeli. Ukundi soko byateza kugenda. Amen. Muriko muranyumva? Reka nihereze. Maze Delila abwira Samusoni, ateregura amhenze, umbariye ibinyoma, endase ndakwinginze, mbarire ese endase. Mubwire nakaravuga. Ndakwinginze, mbariye ico shobora kukuboha. Mugabo gamana. We bashaka kukuboha. Bariko barabikubwira. Ona imwe meze bira komeye. Ubwa mbere ati shaka kukumara amanyama, ico kumara amanyama. Urasoboye kurezisa. Ubwa kabiri ati oyasha ndakwinginze. Mbari ico shobora kukuboha. Wow, ikizo kikwereka yuko iyi mwemu si mwemu isanzwe. Wo muntu akubwira ati nje shaka kukuboha. Mbari ico kuboha ntuzi. Kandi kakumbwira ibinyoma. Mugabo kumva nyine ko bandi. Mwemu Yezebeli. Mbari ico shobora kuko fasha dusome aka kantu konyene. Mukumva ingene karemere. Uti mbari ico shobora kukuboha. Tuko turasomera kabwira mugenzi wawe. Fasha gusoma. Duhere kwa somera umurongo wose wa 10. Rimwe kabiri gatatu. Mbari ico shobora kukuboha. Reka kumpenda. Mbari ico shobora kukuboha. Jesse, mbari ico shobora kukuboha. Mbari ico shobora kukuboha, David. Mbari ico shobora kukuboha. Nawe ugacuja nago. Wico shobora kumboha. Woke ushobora 11 munyarukirize. Aramwisura ati mbohesha imigozi misa itigeze gukoreshwa. Notsa bihinduka gohigoye no ngakamashwe kuresista. Nkamera nk'abandi. Umviriza? Tatative ya kabiri. Nuko Delila yabiri imigozi misha arayimubohesha. Aramubwira ati ngaho Samusoni abafite bagushikiriye kandi abamubundiye bari mu cumba c'imbere mu nzu. Maze Samusoni acacaga guri yo migozi imuboshe amaboko imubosha amaboko nk'ucagagura inyuza tunyuze ko kwa kumutaye niko yatubwize. Umviriza byakurikiye. Delila abura Samusoni ati nanone uracampenda umbarira ibinyoma gusa. Arendi kurabona ingene akiravuga nanone uracampenda umbarira ibinyoma gusa. Yigira vulnerable, yigira faible. Nabara umbarira ico shobora kukuboha again. Aramusuba ati ibisibondwe vy'umushatsi wanje wobi arera avuze ukuri. Wobijishisha ku kijijisha impuzu vyo shoboka. Oya. Ani hari bwagere. Next verse. Nuko arabijisha abimugumisha abigumisha urumamba. Arumara ati ngaho Abafilistia atarakanguka arishikura ugo rumambo gwishingiro hamwe n'ikijishigwa ko impuzu. Yani inshuro ya 3. Murabikiro kintu Yezebeli ntacika intege adashitse kuca keneye. Yezebeli ntaruha atakweguye. Yezebeli nta ruhuka atagize atakumaze inkomezi. Delila aramubwira ati wo kagize ngo urankunde rero. Aradoze ku yindi level yindi. How can you tell me I love you when you don't share your secret with me? Urambwira ngo urankunda ariko ufise ivyo unkinga. Yezebeli just
she's after the secret of your strength. Nico nta kindi ariko ararondera. Umva akoze ku rukundo harazi uruguru Samusoni ngene rumeze kandi aho hose yabikora bari mu cumba apana muri restaurant. Urameze aka gatatu kose wanga kumbarira aho inkomezi zawe nyinshi ziva. Next verse. Maze raba kino kintu akomeje kumuzigiriza imisi ingahe? Imisi yose. Kama Samusoni yari yagerageje kugwana mugabe inkomezi ziwe ntizari nyinshi ku buryo yo pena gushika kwiherezo. Raba kino kintu amukuba agira iki? Amukuba kuba gukuba kubagira gute? Botozi ngene bakuba kuba. Gukuba kuba urabizi? Mu Gifaransa niyo bavyumva neza. Verset 16. Ewe Yezebeli uhora haguhane agutsinde ku buriri bw'urupfu. Comme elle était chaque jour à le tourmenter et à l'importuner par ses instants, son âme s'impatienta à la mort. Wow. Wamuhizi Imana hagurutsa ngo atabari hanga ry'Imana raba hageze aramukubakuba abona ko atakimucana uwaka. Ntiyamwemerera amufatira ibihano, yanga kumuvugisha, yanga kurya, yigwaza. Imhemu iteye ubwoba. Cyo basaba ko abantu b'imhemu gramushore kudetecta imhemu neza. Munyuma none yagira gute? 17 nta kundika turangize ko inkuru y'umubabaro. Nuko amumenera impuri gose. Aramara ati nta rupfuhe rwigeze kugira ku mutwe wanje kuko nabaye umunaziri w'Imana uhereye nkiva mu nda ya mama. No mobwa inkomezi zanje zoca zimvako ngahinduka goyigoyi nkamera nk'abandi bose. Aha umuhizi yaraguye. Aha umuhizi yaramazwe inkomezi. Aha umuhizi yarapfuye. Okay, duhaguruke ku maguru yacu. Tuzobandanya ku munsi w'ejo. Amen. Ejo zotangura kare kuko I have a lot on my plate. Ndafise vyinshi ku isahani nkeneye kubagaburira. Kuva uyu munsi Devanda bahaye genda urabe ko ataho iyi mhemu yoba iko canke yaranyengetereye mu buzima bw'iwawe. Nabwiye iyi mhemu ntiri muri bamwe iri muri bose. Najewe yombamo ndiko ndabigisha. Igihe no kwibera amaso. Muriko muranyumva? Hagura ku maguru yanyu dusenge. Nyemera fatira ikiganza cya mugenzi wawe. Dusenga akanya gatoya. Korabatashi ya tadabos. Marabakoshi ya mama seketekeda. Mwizigigwa mwami Imana yacu abana bawe turagushimiye. Si kubw'ubusa udukoranya. Ijambo ryaratubwira ngo nukoraniza aba Yakobo ubusa. Ariko mu Imana igihe dukoranya hari icyo waduteguriye. Hari icyo mwami Imana nje kwizegwa uburiko urarondera muri twebwe. Turagushimiye kuri uyu munsi wacu wa mbere. Uduhaye mwizigigwa mwami Imana yanje ambaye kumva ano mabanga. Si kubw'ubusa urakeneye ko mwami Imana ishengero tuba mesure yo gushobora kudiscerna imhemu ya Yezebeli aho yoba iri hose. Maze mwami Imana yanje kwizegwa tugashobora kuyidomina kuko imisozi Yezebeli arondera abadomina, arondera ababa hejuru, arondera abo yakijambo, arondera abo aganza, arondera abategeka, arondera ababwira ibinyoma, arondera abo bose amara inkomezi, ariko arondera ababoha, ariko arondera abo anyaga, ariko arondera babandi agira nk'abandi
kandi wabagize abadasanzwe hano muri ino si. Sengeye abana ba ishengero rya ubashoboze mwa Imana yaje kwizegwa kudatsindwa n'ubugunge bw'imhemyi ya Yezebeli ku buzima bwa mwizina rya Yesu Kristo. Babe mwa Imana yaje kwizegwa icyo wabahamagariye kuba mwizina rya Yesu Kristo mu Nazareti, kugira ngo igihe cyose bamere kubaramamaza ishimwe n'icubahiro cyawe uzobukoze. Turagushimiye kandi turakubase kuko umwizigwa ibihe byose, tugukomeye amashyi menshi mu izina rya Yesu Kristo, amen. Imana ibahezagire. Ejo dushike kare, dutangure kare, duheze kare. Imana ibahezagire. Mugire ijoro ryiza.